reka ndakuramutse utanguranye nanje muri kino kiganiro ndetse no muri uno mwaka mushasha wa 2024. Imana ihezagirwe cyane kuba yashoboye kutwizera tukongera gutangura umwaka tumeze neza cyane. So big up sana kuri wamaze kuri subscribe canke udahengeshanye mu kudukurikirana ngaha kuri Amasinzo TV. Imana iguhezagire. Uno munsi novuga ko ari umunsi udasanzwe. Happy New Year kwanza, umwaka mushasha mwiza uzukubera umwaka w'amata n'ubuki, umwaka wo kuroranirwa. Is the first interview ngaha kuri Amasinzo TV muri uno mwaka wa 2024. Ucyumva ko ari ibintu byiza cyane. Urashobora kwibaza ngo mbega tugira tuvuga iki, tugira tuganira ibiki. Ndi jewe jenyene Ardo promoter Mr. Connaisseur Africain enfant ambassador muhuza ndabitetanure Mr. Kampinzani. Uno munsi rero tugira ngo tugane kuki kuri ni industry ya 2/5 ni mu Burundi, ariko twebwe dusanzwe turi mu Rumonge niyo dusanzwe duherereye. Tugira tuvugane ku muririmbyi adasanzwe inyuma y'igihe kitari gito, abenshi babaza iyari ivyo arimwo, ariko uno munsi muri no 2024 yaje n'umuriro udasanzwe. So n'umuririmbyi Ebadas Dhozen, wasundi ndiko ndavuga ni Ebadas Dhozen. Inyuma yake kitari gito yaraje azaragaragara muri 2023, ariko buke gusa. Mugabo umwaka yatwayiyemwo izera word edition igira kane ntiyagaragaye cyane. Abenshi bari bajije amajambo menshi, mbega Ebadas yatakaye, mbega Ebadas nigiki cyamutumye atagaragara kandi ariwe muririmbyi w'umwaka. 2023 yaraje araza, ariko aduha ama collaboration n'abarinzi batandukanye nkuko mbere menga ntiyarahari, kuko izo collabo abenshi mwazimenye. Ariko no munsi muri 2024 turabona ko azananye n'inguvu zidasanzwe, aduha igikorwa ciza cyane. Dusma audio ifise quality kabisa, audio nziza. No kuvuga nko nababwiye no muririmbyi abizi cyane, abizi akwiye gushigikirwa na buri Murundi wese ahaherereye. Ni umuririmbyi hano mu Rumonge akwiye gushigikirwa na buri Murundi. No kuvuga wowe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi, waba uri muri Buja Flavor n'umunyarumonge bujya akorera umuziki hano mu Rumonge, akorera umuziki muri Buja Flavor, kuko ateye imbere na Buja Flavor ikitera imbere, kuko umuziki wiwe urahezwe kazuga kinigwa Bujumbura, ntawo wimyirwa mu Burundi ndetse no hanze y'igihugu. So turagwe kumushigikira. Aho karirimbo ni Dusuma. Aho karirimbo no kuvuga kamaze imisi mikeya cyane ku rubuga rwa Ebadas Dhozen. Indirimbo video nziza cyane ifise amasanamu yo ndirimbo yakozwe no muhinga Party Classic. Abanyarumonge bace bamubona hariya. Big up sana my brother Party, warabikoze fresh sana. Abanyarumonge bace bamubona bari muri entertainment. No kuvuga ni indirimbo nziza Dusuma. Duhereye kuri audio urabona ko ari indirimbo yagerageje kwitonderwa cyane. Hano turafise abahinga badukorera ama audio, Abdul, turafise Ankobi, turafise abahinga ngaha badukorera audio zifise quality. Ubikeneye ugacubegera kugira ngo babandanye bagufasha. So iyo ndirimbo rero yakozwe n'abaha muri rusange mu Rumonge, yakorewe aha mu Rumonge yose irahera. Uri kurayiraba urabona ko ari indirimbo imeze neza, iri ku rwego rwo hejuru, ariko ikintu iri kibura promotion ku ruhande rumwe. No kuvuga rero n'abayirengagiza, hari abapromotere bariko bayirengagiza. Mbere bahano muri Side hano mu Rumonge hari abapromotere benshi batatiko bayivugako, kandi ari indirimbo nziza. So turadukwiye gukunda ivy'iwacu, tugakunda umuziki mwiza muri rusange. Ebadas na utamuzika ari umukozi mwiza, so tumushigikire rero, dushigikire igikorwa ciwe gifise inguvu. Wowe uri kurandaba iyo ndirimbo simbira ku rubuga ubunyene, ukore subscribe kuri Ebadas Dhozen, uraza kubibona. Ni indirimbo gushika no mwanyiza iri mu bayiravye barenga 1000. Urumva ko ari indirimbo iri ku muvuduko udasanzwe, kandi ari umuririmbyi yaramaze igihe kitari gito umenga ari hasi yicaye. Mugabo
urumva ko yari karakora gusa nyari bwabe bahereze kugira ngo namwe mubone ibikorwa vyiwe. Uno munsi rero yatanguye n'umuriro dasanzwe. Igikorwa ciwe ni igikorwa gifise inguvu. Ja kuri YouTube channel wandike Ebadas Dhozen, wandike Dusma by Ebadas. Ukuvuga iyo ndirimbo uraza kuyibona hanyuma uyiplaying kabiri gatatu. Binashobotse mbere uyiteresharge uyishire muri telefone yawe hanyuma uyikorere challenge. Iyo challenge uyipromoting wowe nyene kubyiwa kuko uzoburi kuramushigikira Ebadas. Uzoburi kurashigikira Dusma. Umuntu we wazikari mu rukundo iyo ndirimbo ndayimutubuye kabiri gatatu kane gatanu. Abantu bubatse, abapapa bubatse, abantu bari en couple, big ups naho muherere. Iyo ndirimbo ndayibatuye muyumvirize kane gatanu gatandatu hanyuma muyihereze muyisangize n'abandi kugira ngo ibintu byacu bibandanye bitera imbere bibe big sana. So twari kuri Ebadas Dhozen niwe nubundi twariko ariko kidogo turacyariko turaganira. Reka ndakubwire ngo mu Rumonge twarahezagiwe cyane, twarahezagiwe. Urabona apare kuba Ebadas Dhozen agira duhereze iyo ndirimbo nukuvuga ari umuririmbyi yitwa Musamariya Daniel. Muri zino mpera z'umwaka Musamariya Daniel nukuvuga nawe nyene ari mu kazi. Twarabonye aduhereza post atubwira ko agira dusohorere EP nshasha Love is Missed. Nukuvuga ko iyo EP nayo nyene izuzifise inguvu zidasanzwe. Ntirasohoka ariko twarabonye ko EP umwanya n'umwanya ishobora ku dropping out ikaja hanze. Urumva ko ari indirimbo nazo nyene zizoba zifise umuriro guys. Ariko imbere ya byose twatanguye duhezagirwa kwanza mu kurangiza umwaka. Turangiza umwaka mu mihezagirire yasanzwe n'umuririmbyi William Dori. Mu Rumonge murumva ko talent ziri ku rwego rwo hejuru. William Dori yaraduhereje umwaka, arasozera umwaka neza mu gukoranya abanditsi n'abamenyesha makuru, mu gukoranya abakunzi b'umuziki, abaririmbyi bagenzi we, aratwumvisha ibikorwa vyiwe. EP yiwe ubona ko ari EP iri ku rwego, yose iri hanze, indirimbo zose ziri hanze. Uhereye ku ndirimbo kuri track ya mbere gushika kuri track ya nyuma William Dori urabona ko ari indirimbo zidasanzwe. Ja kuri YouTube urabe William Dori nawe nyene umushigikire. Ndiko ndavuga abaririmbyi bo mu Rumonge, abantu bo mu Rumonge dushigikire zino mpano ziwacu. William Dori nukuvuga yaraduhereje umuhezagiro udasanzwe wo kurangiza umwaka fresh mu munezero. Nta muntu n'umwe atarangije umwaka neza ndetse tawutanguye neza kuri William Dori. Ebadas Dhozen, William Dori, Musamariya nawe gira temwo ibaga. Ntimwumva ko mu Rumonge ibintu bigira bije ku rwego rwo hejuru. Buja Flavor very soon murumva iri kirakinwa n'indirimbo zo mu Rumonge. Buja Flavor yose murumva ko bizaba bimeze fresh sana. Ebadas Dhozen mu mpera z'umwaka urabona ko nawe nyene yagiye arabice bigacika. Ariko dusubiye gato kuri Musamariya Daniel mu mpera z'umwaka nukuvuga Musamariya Daniel yarasohotse igihugu araje gukorera igiteramo muri Kongo. Murumva ko umuziki uri kuratera waguka. Musamariya yarasohotse igihugu araje gukorera umuziki hakujya y'igihugu muri Kongo. Murumva ko umuziki wacu wo mu Rumonge, umuziki w'u Burundi uri gutera uba vaste wiyagura cyane. Murumva ko ari ibintu byiza cyane byo gushigikira, byo kuryohererwa. Uri umukunzi w'umuziki w'u Burundi, uri umukunzi w'umuziki wo mu Rumonge, urumva ko ari ibintu bimeze neza cyane byo kuryoherwa ndetse byo kwishimira cyane. So apare y'ivyo byose urumva ko na EP igirije hanze. Nibaza ko itazoteba cyane EP ya Musamariya Daniel, nibaza ko izazoteba very soon turayibona hanze. Tutangura kuryoherwa rero no mwaka mushasha wa 2024. Musamariya Daniel uri kurarabana n'amazina y'izo ndirimbo track zose, na track nimwe ifise izina y'uburofa. Uri kuraba harimo na collaboration ya Musamariya Daniel featuring Big Fizzo. Urumva ko ari ibintu vyiza byo kwishimira, kwiratira kumva Musamariya Daniel yakoranye indirimbo na Big Fizzo. Nubwo yegome ari munsi y'uburongozi bwiwe bw'uburongozi bwa Bantu Boy, ariko urumva ni ibintu byo kwishimira, ibintu byo kwiratira. Hariho benshi tutigeze tubona bakorana amakorabo bari mu baciye muri Bantu Boy, barahari. Urumva ko ari ibintu byo kwishimira. So rero reka turyohererwe n'abaririmbyi bacu, turyohererwe n'umuziki wacu. Apa rero kuvuga Musamariya Daniel nakubwiye turafise abaririmbyi benshi mu Rumonge bariko barakora kugira ngo ibendera ry'u Burundi ribandanye
rihungabana mu makungu ndetse no ngaho iwacu. Hari abantu batemera baba mu Burundi ariko batemera ko ari abarundi. So urumva ko hari ibintu byo kwishimira. Rero turagenda kuri Fabby Tozzy. Fabby Tozzy nawe nyine urabona ko ari umuririmbyi yagerageje gukora muri 2023 ku rwego rudasanzwe. Aduha indirimbo iri kikinwa cyane, iri kiryoherwa cyane, no kuvuga iri kirabwa cyane, no kuvuga indirimbo iryoshye cyane, yakunzwe cyane muri 2023 mu mpera ndetse no muri no mwaka wa 2024. Urumva ko ari ibintu byo kwishimira. Fabby Tozzy yaraduha indirimbo yitwa Mubambe by Fabby Tozzy. Aho uri unibaza ko nawe iyo ndirimbo yagushikiye, nimba itaragushikira cyusimbira kuri YouTube uyirabe Mubambe. Indirimbo nziza cyane guys, indirimbo nziza cyane. Urabona ko n'amasoko ari karagenda aboneka. Fabby Tozzy mu mpera z'umwaka yaragoze igiteramo mu Kizukano mu Rumonge. Urumva ko ari ibintu byo kwishimira. Igiteramo no kuvuga cyari gikuze ku muririmbyi nka Fabby Tozzy, igiteramo gikuze, cyari kimeze neza cyane. Ubona ko yabikoze fresh sana. Performance big up sana Fabby Tozzy. Performance yo kugwego, performance ubona ko ari babaririmbyi, ubona ko bafise experience mu byo bakora. Abaririmbyi bacu ba mu Rumonge akenshi turakunda kubumva tugaca tubona umenga kuko ari abanyarumonge biwacu, tubona umenga n'abantu basanzwe. Guys, abaririmbyi bacu bararenze cyane, bararenze kuri performance ya Fabby Tozzy. Niyo gutinya, n'umuririmbyi afise creation amva creativity yiwe iba itangaje cyane guys, ibitangaje ukuntu igiteramo no kuvuga cyane tabwe n'abantu benshi cyane. Fabby Tozzy abikora fresh sana. Nubwo ubona ko amakuru twagiye turonka yarangije umwaka atameze neza agwaye, ariko murumva ko n'igiteramo yagikoze atameze neza, ariko yarakoze nk'umukozi kabisa, afise uburambe mu bintu mu byakora. Apara y'ibyo byose turafise umuririmbyi igihe kinini ya cyane yarafise fan base y'Ubugesera kera. Sundi ni Tiger Breeze. Tiger Breeze ari abantu benshi bakunda kumumbaza. Tiger Breeze arahari ku muntu atarabona indirimbo yiwe ise cyane. Official video iri kuvuga iri officiel ku rubuga rwa YouTube. Iri officiel ku rubuga rwa YouTube cyusimbira ko muraba. Abarenzi bacu bariko baraduga. Abari bafise fan base kera bakaryama, uno munsi bariko baragerageza gukora kugira ngo barebe ko yagarura. Amatwa nsumira naribiyo kabanga na bamwe mu barongoye bari mu burongozi bwa Tiger Breeze barambwiye ko Tiger Breeze very soon dushobora kumubona mu yindi shusho. Mu kuvuga rero turafikiye kuzana icya cyize tukaba tubafise ko kera tukakigarukana nono munsi kugira ngo umuziki wacu ubandanye utera imbere cyane, no kuvuga ubandanye uvugwa cyane. Abanyarumonge no kuvuga umuziki wo mu Rumonge uje ku rwego rwo hejuru rudasanzwe. Tuvuze umuziki wo mu Rumonge, tuvuze umuziki w'u Burundi muri rusange, kuko mu Rumonge ni mu Burundi, kandi mu Rumonge twibuke hari byinshi ngaha mu Rumonge vyiratiro, no kuvuga two kwiratira tworyoherwa ko dufise, ndetse n'abandi benshi bo bakunda gusimbira hano kubiraba. Turafise amashyuha, tuje tumuramutsa Arnovich, big up sana, umusore wo mu Rumonge ariko avuga ku mashyuha. Nawe nyene ntitworeka kugira icyo tumuvuze kuko ari big, arazwi mu gihugu. Nawe nyene 2023 yarakoze Arnovich, yarakoze kandi cyane. Big up sana Arnovich, yarakoze. No kuvuga umuziki wo mu Rumonge uri kuraduga, uri kuratera imbere. Mbere bamwe badashobora gutahura mu buryo bworoshe. Bamwe nibo bitahura mu buryo bworoshe, ariko ni ibintu bitahuritse uri kurabiraba. Umuririmbyi wo mu Rumonge no munsi arakora indirimbo igakwiza 1k 2k 10k. Turabafise abaririmbyi bakora indirimbo mu ndwi zibiri ugasanga yarabwe n'ibihumbi 10 birenga. Urumva ko abantu ibihumbi 10 bakoravye baguhanze amaso, si abantu bake cyane. Urumva ko ari ibintu byo kwishimira, byo kuryohererwa, ndetse muri uno mwaka urumva ko ibintu bigiye guhinduka turyohererwa. Ibyo rero dushima Imana kwanza kuba ibyo bihari mu Rumonge. Umuziki uri kuratera imbere, umuziki mu Rumonge dushaka gusubira inyuma, uri kuratera imbere, ni kubiryohererwa. Amareka nifuriza umwaka mushasha abaririmbyi bo mu Rumonge mwese, nizera ko no mwaka uzoba mwiza ku baririmbyi bose. Hanyuma uno munsi hari indirimbo ikunzwe cyane, si indirimbo imwe, ni indirimbo zibiri zirakunzwe uno munsi guys mu Burundi bwose. Izo ndirimbo nizo ziriko ziravuzwa cyane uno munsi. Indirimbo ya mbere ikunzwe ni indirimbo ya D1. Tuvuze gukundwa ni kuvuga kuri social media, ku bantu bariko barayikurikirana, none kurikirarabwa cyane ku rugero rudasanzwe. Tuvuze gukundwa urumva ko no mu bantu hari indirimbo igumye ikinwa ukata zero
aho mperereye ukase zero ugakata iyindi wumva Sitaki by D1. Sitaki nukuvuga havuyemo Sitaki ucawumva Berisima ya DJ Fernando. Big up sana guys. D1 Berisima. Urumva ni indirimbo, izo ndirimbo zibiri nizo ndirimbo no kuvuga basha. Izo ndirimbo ziriko ziratangura umwaka ku rwego rudasanzwe go hejuru, tutibagiye na Dusuma tutayibagiye ba Ebadas Dhozen. Ariko indirimbo zibiri zirenze uno munsi ni indirimbo ya Sitaki Berisima. Sitaki ya D1 Berisima DJ Fernando. Izo ndirimbo ziriko zirakubita, ziriko zirakundwa cyane biteye ubwoba, haba mu bantu, haba ku mbuga ngurukana bumenyi, kuri social media, kuza YouTube. Urabona ko ari indirimbo ziriko zirakundwa izo zibiri. Hanyuma jewe nashaka ndabipfuriza umwaka mushasha mwe mudukurikirana cyane. Imana ibahezagire, ibane namwe, ibahe ni kuvuga kororanirwa muri uno mwaka. Muze mumererwe neza cyane, muze mumererwe kandi neza cyane. Jewe nitwa Ardo Promoter. Reka nagushimire kandi udangesha gukora subscribe ngaha kuri Amasinzo TV, ndetse unatura telefone yawe ukaturaba. Imana ibandanye guhezagira. Yes, ni Berisima Sitaki. Ariko rero ntibagire gukora subscribe kuri Ebadas Dhozen na karirimbo kiwe keza cyane Dusuma. Big up sana.